Turabaramukije bakunzi ba Papass TV, twongera tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Kuri micro muri kumwe na Tamara Anthony. Tugiye kuganira ku vyigwa bitanu by'ubuzima tukwiye kugira ngo ngenderwako mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari impanuro zishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose, mu muryango, mu bagenzi, mu bigo gukora. Ugendeye kuri izi mpanuro zitanu zizogufasha. Impanuro ya mbere, itegure ko buri mwanya uba ari umwanya wo kwiga. Kugira ngo habe impinduka canke gutera intambwe mu buzima, bisaba ko buri gihe uba witeguriye ko ivyo wizeye ko bigenda neza bishobora guhinduka bikagenda nabi mu mwanya wari wo wose. Ntushobora gutera imbere udaciye mu bibazo, kandi mu nzira hari ibitangaza vyinshi vyo kwamuhura navyo. Ibintu utari witeze, vyaba vyiza canke bibi, bisaba ko vyitegurira. Bisaba gukoresha buri bumenyi bw'ubuzima nk'umushinge. Iyo uhuye n'ingorane mu nzira ntuhagarare, ahubwo komera ukomeze. Ishure n'ahantu dukorera imyimenyerezo, ariko haba hanze y'ishure canke mw'ishure, buri gihe bidusaba kuguma twiga no kurondera kumenya bishasha. Ikigira kabiri, haranira gushika kw'ihangiro ryawe. Kugira ihangiro mu buzima si ngombwa ngo ushireho ibintu bidashoboka canke biba bigoye cane gushikako. Gerageza wihangiro bivanye n'ubushobozi ufise. Uharanire gushika ku kintu kizoguteza imbere, kigateza imbere n'umuryango ndetse n'igihugu. Nubwo biba bigoye kenshi ukisanga uri kure cane n'ivyo uba ugomba gushikako, komeza gutera intambwe, urabe imbere. Mu bakubona benshi muri bo bazovuga vyinshi, ariko mu gihe uzoba ufise ihangiro ushaka gushikako, bizotuma utadendebukirwa, bizogutera inkomezi, hama ubandanye n'ibikorwa vyawe. Ikigira gatatu, kwitegura n'urufunguruzo rugabanya kudendebukirwa. Iyo witeguriye gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ukamenya neza yuko mu byo ugiye gukora ko harimo ibitazogenda neza nk'uko uba wabiteguye, bizotuma iyo uhuye n'ikibazo mu nzira utadendebukirwa, kuko uba wabyiteguriye mu ntango. Ikigira kane, wige gufasha umuntu uwo ari we wese, kandi utange impanuro zikwiye mu gihe gikwiye. Iyo utanga impanuro, gerageza kwerekana ko ufise intumbero nziza. Nubwo rimwe na rimwe ushobora guhanura umuntu areka ikintu we abona ko kimufitiye akamaro, ariko imbere yogira ingorane zidasanzwe kubera amahitamo mabi aba yahisemo. Ntibiraba ngo ufise imyaka ingahe canke ngo uhagaze gute kugira ngo ufashe mugenzi wawe, kuko hari igihe nawe uzokenera impanuro canke ubufasha mu gihe utazi. Gutanga impanuro z'ukuri bikugira kuba umurongozi mwiza. Umuhanuzi w'ukuri ntariho kugira ngo akubabaze, ariko ariho kugira ngo aguhanure neza mu gihe gikwiye, kandi akwereke inzira nziza yo gucamo. Ikigira gatanu, ha agaciro abagenzi n'umuryango wawe. Tandukanya umwanya w'abagenzi n'umwanya w'umuryango. Gerageza uha agaciro n'umwanya umuryango n'abagenzi bawe. Si byiza gufata umwanya wose uri mu rudandazwa, mu buzi bwawe bwa misi yose canke mu bindi bintu bitandukanye, ukibagira ko ufise umuryango utegereza kuba hafi, utegereza kwitaho. Gerageza ku mwanya wawe ufise, uko ungana kose ukora ibintu neza kandi ku rutonde, ntihagire ico yirengagiza ko byose ni nkenerwa. Turabashimiye cyane ku kanya mufashe mutwumviriza. Nimba hari ikibazo canke hari intererano, ntiwibagire kubitwandikira muri commentaire. Like, share na subscribe kugira ngo muze mugironkera amakuru yacu mashasha ya buri munsi. Murakoze cyane, gumana natwe, turabakunda cyane. Bye.